Mwaramutse abandi mwiriwe kaze muri kino kiganiro mwateguriwe n'ishirahamwe Focode. Kuri uyu wa 2026 mu kakaro mwaka wa 2026 Focode yashimye kuza kugaruka ku bibazo bivugwa mu gisirikare cy'u Burundi. Ahanini tuza gushimikira ku myidogo y'abasirikare ku kuntu bafashwe, ubucuti buri hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'umuhari FDLR. Umwanya udukundiye kandi tuza kugaruka ku makuru avugwa ku rubuga rw'intambara mu gihugu ca Kongo n'ubwoba buri mu Burundi ku bijanye n'amakuru y'imihari yitwaje ibigwanisho yoba iriko yitegurira gutera Uburundi. Mbega none amagorwa mu gisirikare cy'u Burundi avugwa nayahe? Abagwanyi bivugwa ko ari aba FDLR na Wazalendo bavuzwe n'igisirikare cy'u Burundi binjiye gute, ku mpamvu izihe, kuki batavurizwa i Kongo, kuki igisirikare cyo bacahisemo kandi kubavuriza mu bitaro vy'abikorera utwabo kandi gisanzwe gifise ibitaro vyacu. Nizihe nkurikizi ku bucuti buvugwa hagati ya FDLR n'ingabo z'u Burundi ku mutekano w'ibihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini? Mbega ubwoba abarundi bafise ko hari imihari yimirije gutera igihugu buva kuki? Mbega iyo mihari yoyo irabaho? Ngibi bimwe mu bibazo tugiye guca hirya no hino mu kiganiro c'uno musi. Kuri mikro nk'uko mumenyereye ni Gilbert Niyonkuru na Arisa Hakizimana, ari nawe agiye kwakira abatumire no kubabwira ingene ikiganiro gitunganijwe uno musi. Arise mwiriwe. Mwiriwe Gilbert, mwiriwe n'abariko badukurikirana bamaze gushika ku rubuga n'abariko barikazanura kugira ngo baduhamvye. Uno munsi muri kino kiganiro tuza kuba dufise abatumire batatu. Umutumire wa mbere ni Pacifique Ninahazwe arongoye ishirahamwe Focode. Pacifique Ninahazwe turabaramukije kandi turabaha ikaze muri kino kiganiro. Nanje ndabaramukije yaba mwebwe muremesheje ikiganiro, yaba kandi abariko baracumviriza n'abazocumviriza mwese. Murakoze cyane. Umutumire agira kabiri ni Emmanuel Ndereyimana, akaba ari umunyamabanga nshingwabikorwa mu mugambwe IPD Zigamibanga. Emmanuel Ndereyimana turabaramukije kandi tubaha n'ikaze muri kino kiganiro. Mwiriwe neza Madame Alice, murakoze cyane. Ndaramukije kandi Pacifique nubwo yamaze gushika nk'umutumire. Ndaramutsa n'abarundi bose boba bariko barakurikirana kino kiganiro, n'abataza kuronka umwanya bakazogikurikirana hanyuma bose turabatasha. Murakoze cyane. Umutumire agira gatatu ni Alphonse Rugambarara, yahoze ari umushikiranganje mu Burundi, akaba mbere muri kino gihe akurikiranira hafi ibiba mu gihugu c'u Burundi. Ndabona atarashika ku murongo, ngira ngo mukanya araza kuduhamvya kugira ngo tuze kubana muri kino kiganiro. Nkuko rero twama tubikora muri bino biganiro Focode yamitunganya ku misi y'Imana nk'iyi, kino kiganiro kiza kuba gifise imice itatu. Muri kino kiringo c'isaha ya mbere tuza guha ijambo abatumire kugira ngo baze guca irya nino ibibazo bijanye n'igisirikare c'u Burundi muri Kongo, ingene abagwanyi bo muri Kongo bariko bavurizwa i Burundi, eka mbere n'ingene vyifashe ku kibuga c'intambara. Mu gice ca kabiri ni ukuvuga isaha igira kabiri, ni ka karyo keza tuza guha bariko baradukurikirana kugira ngo bashobore kubaza ibibazo abatumire canke nabo nyene bashobore guterera ku vyo bashobora kuba bazi kuri kino kibazo. Mu gice ca gatatu tugaruka ku batumire kugira ngo bavunire akagohe igisirikare c'u Burundi, indongozi, eka mbere n'abarundi muri rusangi. Kino kiganiro muriko muragikurikirana ikibiriraho ku mihorangurukana bumenyi ya X na Facebook vya Focode. Mugenzi wacu Floribert Nisabwe akaba ari ariko adufasha mu buhinga bw'ivyuma kugira ngo aya majwi bashikire aho muri mu mpande zine z'isi. Ikiganiro gihagarikiwe na mugenzi wacu Gordiano Niyungeko. Ngira ngo tutatevye Gilbert, turashaka kwinjira mu kiganiro nyezina. Ego murakoze Arise, barakoze abatumire bamaze gushika ku murongo. Dushimire kandi n'abashitse kare kugira ngo bakurikire kino kiganiro. Akabazo ka mbere ngiye kugahera kwa Pacifique Ninahazwe. Nibutse nkuko Arisa bivuze ko murongoye ishirahamwe Focode, mwaranditse ko mu bitaro Tanganyika Care hariko havurirwa aba FDLR n'aba Wazalendo. Kumbure harabatasomye iyo nkuru. Mbega none ko muri Tanganyika Care boba barakiriye abakomeretse b'abanyamahanga, ikibi n'ikihe? Hoho naho bubaye aba FDLR canke aba Wazalendo hari ikibi kirimwo? Amakuru mwanditseho
n'icahe cemeza ko ariyo canke atari uguhuguza, mbega murafise ivyemezo? Umuntu yokwibaza ati Evariste Ndayishimiye asigaye atonesha abagwanyi bo kwa Tshisekedi kuruta abasirikare biwe. Pacifique. Murakoze cyane, ni utubazo twinshi mu kibazo kimwe. Eh, ikintu ca mbere ngira noherako hano ni ukuvuga ko ibibazo vy'Uburundi muri kino gihe bikurikiranwa rwose n'abarundi bonyene. Ni naho womenga Uburundi buri mu gahengwe, buri mu mahoro nk'uko bo bavuga bariyo nokwita amahorerane, ni igihugu umuntu wese acunze cyane ibiriko birakogwa, ku buryo iyo abonye akantu katameze neza anyarutsa kurondera ko kaca kaja habona, canke abonye ikintu kimuteye amakenga ataramenyereye, usanga ubwo nyene agira ati ibi bintu nimutubarize ivyo ari vyo. Nobabwira yuko ubu biri ku rugero abanyagihugu niyo babonye gusa imodoka z'igisirikare bakavuga bati ubu nyene tubonye ibikamyo 5 vy'igisirikare bivuye aha bija aha, nimutubarize ivyo ari vyo. Ubwo nyene baca bandika, usanga ako kanya nyene nk'ijo bariko banyandikira ati tubonye ibiduga bimwe bikwega ibikoho vy'amapine, tubonye birenganye bingana uku, biteye biva ku Musaga bija aha. Ni ukuvuga turi ku rugero umunyagihugu wese acunze intwaro kandi yumva ko ivy'intwaro ikora bitari mu neza yiwe, avuga ati ivyo vyose ateza ko ari ikintu kibi kinyegeje. Aho nsa n'uriko aratarira mu kwishura ikibazo mumbajije. Ngomba ndabagire ko n'akandi kantu bambwiye inama General Prime Niyongabo yagirishije indongozi mu gisirikare muri no misi, aho yabwiye ati burya naho mubona turafise ikibazo gikomeye, ati dufise ama infiltration mu buryo bwose, ati nimurabe na retraite twagiriye Igitega, vya bintu twavugirayo tuyuze ngo nibanga ry'igisirikare, mwaravyumvise ko vyaciye bica mu kiganiro ca Fokode. Abumvirije ikiganiro twakoze itariki 12 z'uku kwezi, ubu haracindwa 2 ngira tugikoze, muribuka ko twavuzemwo nyene ibyavugiwe muri iyo retraite y'abasirikare bakuru bo hejuru. Barambwiye ingene mu nama iherutse ubu naho yavyidoze, avuga ati mu gisirikare turi infiltré, mu biro bikuru vy'igisirikare turi infiltré, ati iyo hanze abasirikare bacu bari turi infiltré. Nukuri dufise kumbure hari abanyagihugu bariko barabumviza Pacifique batazi igifaransa canke badatahura n'ingoga muvuze ko igisirikare kiri infiltré. Urashaka gusigura bavuze infiltré yo muri umugwi kanaka mufise ivyo mukorana mwebwe nyene, kuvuga ko habaye infiltration canke muri infiltré bisigura ko muri mwebwe harimwo umwe canke urenga umwe abarimwo muzi ko ari uwo muri kumwe mutari kumwe acatwara ivyo muvuga ku rundi ruhande witwa ko mwari muhanganye. Nivyo bita ko baye infiltré. Rero Prime Niyongabo avuga ati ahantu hose turi dufise abatwinjiyemwo, yaba mu burongozi bw'igisoda, yaba iyo turi kugwana hanze, yaba no mu gisivile nyene, ati ahantu hose baca vyita umwansi, bavyita umwansi. Avuga ati umwansi turi kumwe mu buryo bwose, ntituzi ibi bintu vyacu uko tugiye kubigenza. Aho rero nari nkitarira nk'uko navuze, ntere nja ku nkuru twatanze, niho muca mwumvira iyo nkuru izanana. Mu ntango iyi nkuru yavuzwe n'abanyagihugu bari bagiye kwivuza ku bitaro Tanganyika, bamwe bavuga ngo Tanganyika Hospital, ahandi bakavuga ngo Tanganyika Care, kw'ishami ryavyo riri mu Nyabugete. Abanyagihugu bakaja kwivuza, babonaho abantu bakomeretse cyane bariko barahavurirwa batari abarundi, bavuga indimi zo muri Kongo, cane cane bamwe bavuga Iringara, abandi bakavuga Igiswahili, abandi bakavuga Igifaransa kivanze. Baravuga bati n'abandi bavuga Ikinyarwanda, mbere banongera ko batabavuga Ikinyarwanda ni bake bake, ariko muri abo nyene bakomeretse harimwo abavuga Ikinyarwanda. Baca baravuga ko bamwe babegereye bakanaganira, barababwira ko ari abagwanyi, aba bita Wazalendo muri Kongo. Barababwira ko bazanywe n'umukuru w'imbonerakure zigwanira muri Kongo, uwitwa turamaze kumuvuga mu biganiro hano vyacu, Willy Habarishize batazira Kanyisha, n'imbonerakure izwi mu madosiye ya ndondeza tumaze kumuvuga mu kunyuruza abantu mu Burundi. Yagiye arapfungwa n'ijyanyuma mbere yerekanywe n'umuvugizi w'igipolisi, yari mu mugwi w'abantu bari bafashwe bitwa ko ari abasuma, ariko n'umuntu yageze mu mpimba atigera hamara kabiri. Ubu rero yitwa ko ari warongoye ngo
bavuga ko arongoye ngo batayo zibiri z'imbonerakure zarungitswe kugwanira muri Wazalendo, aca ariha n'amapete, ubu yitwa ko ari General de Brigade. Niyo bamwerekanye ku mafoto ubona yambaye impuzu za gisirikare zikomeye cyane. Uwo rero niwe yazanye abo ba Wazalendo bavuga ko bakomerekeye mu ntambara ziherutse muri Kongo, abandi bakavuga ko bagize isanganya ry'imodoka nayo nyene bavuga ko batezwe n'abagwanyi n'aba M23, niko bo bavuga bariko babibwira abo banyagihugu. Rero abanyagihugu bavyumvise bati ibi none ni biki? None abo bantu bo muri Kongo bagwana muri Kongo baca baza nabo kuvurirwa ngaha? Niko kuca banyandikira amakuru atangura gushika gutyo, umwe aravyandika, uwundi akavyandika, uwa gatatu akavyandika, tuti bino bintu ni biki, reka tubishire habona natwe twumva ivyo ari vyo. Bakavuga ko aho hantu kandi hacunzwe cyane n'abasirikare. Umwe arahava tumaze kuvyandika niwe yadutomoreye ati abasirikare batubwiye ko babarungitse nyabona gucunga abo Wazalendo kubera ko bafata ngo ko tari discipline, batagira inyifato nziza. Mu Kirundi rero baca ngo batagira indero, ariko tuvuga inyifato nziza, bohava baja kudurumbanya amakartier babamwo. Niko umwe yaciye atwandikira ko ari vyo yasiguriwe. Hanyuma twebwe tumaze kubona ko ivyo bitaro ubundi bisanzwe vyakira abasirikare cyane cyane muri kino gihe, turibaza tuti none bano bagwanyi bo muri Kongo boba bariko bavuzwa n'igisirikare nabo nyene nkuko vyahora bikorwa ku bandi basirikare b'u Burundi, canke baje kwivuza bisanzwe nk'abantu bakomeretse nyene gusa. Inkuru ya mbere murayibuka ko ari cyo kibazo twaherejeko, nta nyishu twari dufise kuba ariko arabavuza uwo ari we. Ikindi twavuze mu nkuru ya mbere nuko twibukije ko hari amakuru avuga ko ivyo bitaro nyene vyoba vyegukira umukuru w'igisirikare General Prime Niyongabo. Muribuka ko twigeze hari inkuru z'imbere twahora tuvuga tuti uyu muntu arejeje arungika abasirikare bakabanza kugugwa abarungitse muri Kongo, niyo bakomeretse niwe nyene yinjiza amahera, baca bagaruka bakivuza mu bitaro vyiwe ku mafaranga menshi, yunguka mu mpande zose, kubarungika arabagurisha, muko niyo bagize ingorane agasubira akabungukirako. Niho rero umva tumaze kuronka dushire muri iyo nkuru tuvyibukije, haca haba bamwe mu begereye ngira abakuru b'ivyo bitaro baciye baturondera. Bobo bakiturondera, hariho ibintu yabaye nk'amakuru atatu baduhaye. Ica mbere bagize bati inkuru mwavuze yuko hariho abagwanyi bo muri Kongo bariko bavurirwa iwacu niyo. We yavuze ati nka agence iyi mwavuze irimwo 80% y'abahagwariye ubu nabo bagwanyi. We niko yavuze. Atariko hari ibintu bibiri uguma ugaruka ko mu nkuru twifuza ko vyovamwo ntibibandanye bivugwa. Vyari biki? Ica mbere yagize ati nahari abagwanyi ivyuko ari aba FDLR nta vyemezo vyavyo ntimukwiye kuguma mubivuga gutyo. Nanje ndanamwishura nti none kubavuga ko mu bagwanyi hari abavuga ikinyarwanda kandi iyo bagwanira muri Kongo FDLR mu bafatanya n'u Burundi bakaba barimwo, ni igiki cotuma muri abo ubuhobo bavamwo babazanye mutandukanya mukabaza ngo mbega mwe muje murimwo aba FDLR tubakuremwo? Ateka rero urumva ko bishoboka ko barimwo, nawe nyine acarangiza avuga ati birashoboka. Hanyuma ica gatatu agira ati bambi ica kabiri aravuga ati oya nigeze ku cya gatatu nivyo, aravuga ati ibitaro naho muvyitirira General Prime Niyongabo ntabwo ari vya Prime. Ni gute? Ibitaro ni ivyo umuganga w'umurundi, ati mbere aba mu Bubiligi atarazwi, ati rero ntimubandanye muvyitirira ubutariwe. Gusa icyatumye abantu babyitirira Prime Niyongabo nuko ubwa mbere vyakoreye mu nzu yiwe, iyo nzu bahavuye banayigura. Ica kabiri nuko aho vyubatswe ari kibanza cyahora ari icy'igisirikare. Nanje nti ahubwo ayo makuru nyene umpaye atera yegereza ko umuntu yoguma yibaza ko ivyo bitaro vyico bipfana n'igisirikare, kuko so wari we wese cyahugura ikibanza cy'igisirikare umuntu atangura gukorera mu nzu y'umukuru w'igisoda, hanyuma akaca aronka amakontra adasanzwe y'igisirikare. Muri kino gihe numva vyoshoboka ko ari imigenderanire idasanzwe n'igisoda, mugabo n'ivyo uvuze navyo tuzohora tubifata uko nyene tuvuge ko bene ibitaro bavuga ko atari vya General Prime Niyongabo. Murumva ko muriko murambaza muti mbega ayo makuru niyo ahava, murumva ko ho nyene mu bitwa ko ari abakuru b'ivyo bitaro bo nyene babatanguye kuvyiyemereza.
inyuma inkuru igira kabiri rero twavuye dushira ahabona yacize inyuma mu bayitanze harimwo abegereye barongoye ibitaro bo bakira bo bajamwo bo baravuga bati inkuru mwatanze niyo mwavuze ko abantu bagwariye muri agence y'inyabugete ati siho honyene ati nivyo hariho abari hariya ni benshi ariko hariho abandi bari no kuri siège umenga ni mu Kinanira ati muri siège bari muri réanimation bari muri chirurgie mu bisata bitandukanye bariyo bo mbere baba banaremvye gose kurusha bariya mubona bari inyabugete ati ca kabiri inkuru mwatanze isa n'iyahungabanije ibintu haciye haza itegeko rivuga ko duhindura ibintu vyanditse ku mafishe y'abo bagwayi ubundi baza ku mabon y'igisirikare bavuze ku mabon y'igisirikare biba bisigura ko bashika igisirikare cemeza ko ari co kije kubavuza kandi ko ari co kizoriha atari abo bantu bazosabwa kuriha atariko ijya nkuru mumaze kuyitanga badutegetse ko duhindura amafishe mbere ku mugwayi umwe wese tukagenda twandika ko amafaranga aheranye baranamfotorera amwe muri ayo mafishe barayanyereka baca barambwira bati kubera ko babikoze mu gihutihuti muraza kubona ko hariho amafishe amwe naho bayashize ko amafaranga uwo muntu azoriha bagumye banditse ko uwo muntu ari umusirikare nkaho uca ubona ko babikoze bihuta cyane kuko ari umusirikare yavuzwa n'igisoda mugabo urabona nk'uyu ni umusoda banditse ko ari umusoda mugabo azokwirihira ivyo baca barabinyereka niho ijya nkuru igira kabiri yaciza tuvuga tuti biratangaje ko igisoda c'u Burundi arico kiriko kirariha amafaranga y'aba bagwayi b'abagwanyi bo muri Kongo hanyuma ntivyagarukiye aho haciye haza ubutumwa bw'abasirikare nabo bagwaye bwo burimwo imyidogo yabo bavuga bati twebwe hari ibidutangaza inkuru mwatanze niyo bamwe turanagwaranye usanga turi mu vyumba bimwe ariko ikidutangaza nuko bano bagwanyi bo baza bagafatwa neza kuturusha twebwe twitwa abasirikare b'igihugu tugasanga ubwa mbere bwo tumaze amezi 9 tudahembwa ntiduhembwa udufaranga twacu tw'ingwano twagwaniyemwo muri Kongo bati ubwa kabiri n'ingene dufungura twe dufashwe nabi cane ntidufise n'utwo dufaranga two kwigurira ivyo dufungurira neza ariko bobo tukabona bahabwa ibihumbi 16 ku munsi vyo gufungura bagashobora gufungura neza uko bavyipfuza rero tuja ngaho inkuru ibandanya ahubwo ikomera kurusha kuko ije kwerekana igisirikare gitangaje kidashobora guhemba abasirikare baco gifashe nabi abasirikare baco kikaba gifise abandi bantu kidashaka no kwemanga bobo gikorera ibintu vy'ibitangaza ikibazo rero kica gitera gikomera ya nkuru dusanga iteye ikomera gose muti none ibitaro vyakiriye abantu b'abagwanyi bo hanze hari ikosa ririmwo ibitaro ntivyagenewe kuvura nukuri ngaho no mu nkuru yacu nta hamwe muzosanga tuvuga ko ibitaro vyagize nabi mu kwakira abagwayi aho nukuri ico nta muntu n'umwe yocubahuka umugwayi umuganga yaremewe kuvura abagwayi n'abaduhaye amakuru ntibigeze bavuga ngo bababajwe no kuvura abo bantu barabavura neza n'igihe baduhaye amafishe y'abagwayi amafishe usanga ariko by'ukuri byo bariko barabavura imiti bariko barafata amazina y'umugwayi ariko baratubwiye bati aya mafishe nayo naho tuyakweretse ntituyaguhaye ngo uyashira ahabona aya ntiturekuriwe kubishira ahabona ahubwo tuguhaye kugira ngo tukwereke ko ivyo turiko turakubwira atari binyoma nawe ubibone uri kuvyandikako umenye ko uriko wandika ukuri ariko hariho ivyo dukingira twese bijanye n'ibanga ry'umugwayi kandi mu nkuru yacu twaravyubahirije nta mugwayi twigeze tuvuga izina ngo hariho naka hagwariye ngo agwaye iki ngo ariko avugwa gutya ivyo ntavyo twigeze dukora na twebwe icemezo ngira novuga kindi ca nyuma gikomeye cyahavuye kica kiza twarabonye wa mukuru wa vya bitaro ko yanditse nawe ubutumwa abwandikira abakora ku bitaro arababwira ati murazi ko dufise ibanga rikomeye ryo kwakira umugwayi wese tutaravye yava tutaravye ivyumviro vyiwe vya politike nico twarahiriye ariko kandi hariho ibanga ry'uko duteza kukingira ibanga ry'umugwayi ati gushika ubu twahora tubikora neza ariko muri no misi murabona ko vyabaye nabi
kwari kusa no kubagarura abaganga nimwisubireko mubandanye ibanga ryanyu nk'uko mwategerezwa kurikora. Vyaciye biboneka ko n'umukuru w'ibitaro abaye we yemeza ivyo twavuze mu butumwa yaciye yandikira abakora muri ivyo bitaro, kuko nawe yemeje ko hariho amakuru y'ibanga y'ivyo bitaro ariko arasohoka. Murumva ko ibimenyetso bibaye vyinshi vyerekana ko amakuru twashize ahabona atari ikinyoma. Bene ibitaro bo nyene mu buryo bwabo barafise uko bagiye baravyemeza. Mu nyuma n'ubu hose tubandanya kuronka abandi baduha amakuru y'aho hantu, nko kuri iki c'aba FDLR hariho bamwe mu basirikare bavuze ati twaciye twigira i Nyabugete turavyirabira, abo bahagwariye twarababonye, twanasanze hariho n'umuntu azwi mu Burundi hamaze imyaka itari mike, sinza kumuvuga izina ariko benshi ndazi ko baza kumva uwo ndiko ndavuga, umugabo ava mu gihugu ca Hollande w'umunyarwanda, benshi bagira bati ni umu FDLR azwi, ati uyo niwe aza kubaraba i Nyabugete ukabona ko abafasha abitwararitse kandi ariko arabafasha. Uwo muntu bica biboneka neza ko abantu bahagwariye bafite ico bapfana gose na FDLR. Ngira ivyo nivyo nk'intangamarara noherako, muraheza muze murambaza utundi tubazo. Ariko hari akabazo nari nababajije imbere ko tuja kwa Emmanuel kugira na mugenzi wanje Alisa nyunganire mu tubazo. Nari nababajije nti abumvise muriko muravuga ivyo ntibohava biyumvira yuko Evariste Ndayishimiye ariko aratonesha abagwanyi bo kwa Tshisekedi kuruta uko atonesha afata ingabo ziwe. Hanyuma ngiriye ko ngira nako nyene mwokishura, mbega abo bo bariko baridoga ko bagenda no kuraba ukuntu abandi bafashwe neza, babihera he, bagirira ishari gute abandi bantu bo hanze kandi bari bafise izindi nzira zo kuvyishuza nabo ko bafatwa neza? Urakoze cyane kuri no tubazo tukomeye gose. Hariho umwe mu ba generale bo muri ico gisirikare je nabajije ikibazo kimeze uko nyene ingene avyibaza, ingene yanyishuye, yagize ati buriya ingorane turimo kuva muri 2015 ziri ku rugero abantu batari bake batiyumvira. Hari ijambo musenyeri w'Igitega w'ico gihe muribuka musenyeri mukuru Simoni Ntamwana, aho yagira ati hamwe hobaho ico kiringo ca gatatu ca Nkurunziza hoba ari ukutugira abaja. Rero uyu mugenerale kandi ari mu bagwanye muri CNDD-FDD bavuga ati iri jambo naho abantu baba batakiryibuka canke batakiriha agaciro rifise, ati buriya naho nyene twateye tuja, ati buriya kuba kiringo carabaye ubuja burya twarateye tubwinjiramwo. Aca yibutsa akantu kamwe ati sinzi ko abantu bumvirije mu minsi heze Perezida Ndayishimiye avuga ati ku gitoro kibura, ati mbega ico gitoro coco kike kibaho, ako gakeyi kabaho, mbega abantu bariyumvira iyo kava? We niko yabajije ati ico kibazo mwaracyumviye umunsi abaza gutyo, mbega ako gatoro gake koko muronka muriyumvira iyo kava? Niwe yaca agira ati turi mu gihe Uburundi busa n'ubwinjiye mu buja bwa Kongo, ati uwuriha uyu munsi ni perezida wa Kongo. Rero iyo umuntu yagiye mu buja, abana ba sobuja wiga kubafata neza kurusha n'abana bawe, niko iyo uwo mugenerale avuga. Ati burya rero ntimutangare ko abakongomani abakira akabafata gutyo, n'ivyo bitara nabatwaramwo biri mu byo akoresha mu gusigura kumbura amafaranga bamuha atari make iyo ariko arayajana. Murumva ko ari ibitaro bizimvye, cagenda kuvuga ati amafaranga mwampa yahereye muri ibi byo kuvuza aba bana banyu, kandi murumva ko ndabafashe neza, ni mu birabi ingene bafashwe. Yaravuga ati abasirikare nibamenye ko bonyene batamenye kwigobotora muri ubwo buja, bazotera babona ibisumba n'ivyo bariko barabona, gushika aho bazotinda bakumvishwa ko bari munsi gose y'umukongomani ataho bahuriye, kuko umukongomani ari wariha niwe ari sebuja muri kino gihe. Uko niko wagerageje kumfasha kwicora ico kibazo yacishuye we, kandi numva nanje ntoja kure yavyo. Uwuriha niwe ariko arafatwa neza, abandi babaha ubuvunjivunji buvuye ku meza ya chef. Niko numva ikintu cyo kwishurwa ku basirikare baza kubaza ivyo, basoma inkuru nabo bakagenda kwirabira bakaraba uko bimeze.
nuko muri kino gihe bazi kuko kuri badashobora kukuvuga, baragenda bakavyirabira ko vyoba ari vyo. Ni kenshi ndazi ko nungaha bitaza kubura baza gusubira kubimbaza bati none abasirikare baza bararira bidoga gusa aribo bari gukiza igihugu barindiriye iki? Kumbure ico nico kibazo gihambaye kihari. Abasirikare bafise abanishura ntibafise igihe bishurira, niyo twebwe tumenye ko bagira bishure kenshi biba vyapfuye. Kumbure bafise igihe cabo co kwishura, mugabo abasirikare nabo nyene babikora gutyo kuko bazi ko badashobora kuja kwibaza prime niyo ngabo, babibajije ko boshobora kugira ingorane zikomeye nabo nyene. murakoze Pacifique Ntahazwe. Emmanuel Nderimana, reka namwe bwe tubagaruke kuri ako kabazo ko abagwanyi b'abakongomani atari abasirikare bavuzwa n'igisirikare c'u Burundi, ivyo mwebwe nk'umunyepolitike cyo mubinegura canke cyo mubishima? Ku bwanyu bivuze iki ku bijanye n'imigenderanire hagati y'u Burundi n'igihugu kibanyi ca Kongo? Ego murakoze Alice. Ko abagwanyi ba Kongo bafatwa bakundwa kazwa i Burundi bafatwa neza n'ibindi biri muri ivyo nyene Pacifique yavuze. Hari ijambo yavuze rya nyuma risigura vyose. Ku meza umwana wa shobuja ni ufata neza kurusha abana bawe. Urumva rero igihugu c'u Burundi kuva cinjiye muri iyo ntambara yo kugwanya M23, bo bagiye bavuga ngo bagiyeyo mu ruhare rw'imigenderanire y'ibihugu bibiri, ukumvikana kwa gisirikare n'ibiki, ariko imyaka bamazeyo, igihe bamazeyo, abantu baramaze gutahura ibitari bike. Ca mbere bagiyeyo kubw'amafaranga, pana amafaranga y'abasirikare, amafaranga ya nyakubahwa mukuru w'igihugu, kuko umusirikare wese afise ayo amujyako, hanyuma bikitwa ko umusirikare nawe hari ayo bazomuvungurirako, ariko yama yasamye nk'umwana w'inyoni ntaronka n'akavunji. Urumva ko vyose vyagiye mu bintu vy'urudandazwa, ariko aho vyaciye bidusigira mu bwenge ni gute umusirikare w'umurundi yemeye kuja ku rwego rugeze hiyo, kumupfukamika bigeze hiyo akemera. Ni ibintu bisanzwe kuba bakomeretse hariya baza kuvugwa, ibyo ni bisanzwe. Ni bisanzwe, ni nk'uko bo batwara no kubavuza mu Buhindi canke ahandi, canke muri ibi bihugu vya hafi muri Afrika, bakabatwara za Nairobi, bakatwara Tanzania canke mu Rwanda. Bahisemwo mu Burundi niyo migenderanire nyene bafitaniye. Sikindi kandi murazi yuko iyo ntambara naho bayise iyo gufatana mu nda mu bijanye n'imigenderanire, ababirabira hafi bahavuye basanga hari ikindi kintu kivugwa gake, ariko niko bimeze. Iyo ntambara yabaye yo kuja kugwanya abatutsi muri rusange, ko bavuga ngo aba M23 n'abatutsi bakabitirira kuba abanyarwanda, bakabambika vyose, ariko ico tumaze kubona coco bagize amahirwe, bagira inguvu zirengeye igisirikare c'u Burundi nabo bafashanya, aribo basirikare ba Kongo, ba FDLR, ba Wazalendo, kuko iyo bariko bakubitwa ku mugaragaro, twese tubona, twese twumva. Naho rero kwanza abagize n'amahirwe bakaja mu bitaro i Burundi, abashoboye kurokoka bagakomereka ni bake, ugereranije n'amakamyo atahana ibiziga. Abashoboye kugira amahirwe bakaza kubahamba mu binogo rusangi i Burundi, abo baragize n'amahirwe yo kuba barahambwe mu gihugu cabo. Abandi bo babaye ifumbire ku misozi ya Kongo. Urumva rero iyo ubajije uti kubera iki baza ngaha bagafatwa neza kurusha abarundi, ni rwa rudandazwa abakongomani bahagwariye. Ubu turacashakashaka kugira tumenye tuti umugwayi umwe Kongo imurihira ngahe, kuko umugwanyi w'umurundi ajayo twaramenye ko Kongo itanga $5,000 ku kwezi. Ubu turashaka kumenya ayo babishurira iyo
baje kuvuzwa ngaha. Urumva rero ni imari, ni business bagize, bimwe abarundi bita ngo n'amadiri. Urumva Ndayishimiye nabo bamufasha gutwara mu gisirikare, kuko niwe komanda mukuru wa gisirikare, bari kw'idiri ryo kudandaza abana b'abarundi. Twamye tubisemerera kuva kera tuti nyabuna nimuce akenge mufungure amaso, ariko murabona aho bigeze, ko hageze naho mu bitaro bataronka umuti. Hageze ntiyego barawubona, ariko bawuronka ryari? Murumva kuvugwa utarya, witwa ngo umusirikare w'igihugu, witwa ngo uraririye inkoho y'igihugu, umuntu akakugira umuja uvise inkoho, none tuvuge tuti ikibazo kiri kuri inde? Ubwo rero reka mbe ndagejeje ngaho, ibindi turashobora kubandanya. Urakoze. Murakoze Emmanuel, sinzi ko hari akandi kabazo Arisi bagira umubaze. Akabazo kandi nagira ndagaruke gatoya kuco Pacifique yavuze mu kanya ku bijanye n'amakuru atangwa ava mu bitaro Tanganyika Hospital aho reko havurizwa abo bagwanyi bava muri Kongo. Twarabonye mu minsi iheze Pacifique ntahazwe urwandiko ruriko ruraca ku mbuga ngurukana bumenyi rw'abarongoye ivyo bitaro, aho bakebura babubwira abavurira muri ivyo bitaro ko kizira ikaziririzwa kumena amabanga y'ibitaro canke y'ababa bariko barahavurirwa. Ivyo muba mwibaza ko vyoba ari inyishu ku makuru muba muriko muraronka ava muri ivyo bitaro muyahawe n'abahasanzwe bahakorera? Ikibazo mwakibajije jewe? Ego. Okay. Ku bwanje nta muti ntawurimwo. Ni kimwe navuze nti abarundi barabona ko hariho ibibazo bikomeye. Mbere n'aba baganga ubaravye bariko bararenganywa kubera ko akazi kabo baragakora. Nta numwe bariko baragiriza ngo yaranse kuvura umugwayi bamuzaniye. Bose barabavura neza uko bisabwa. Noneho mu bitaro vyigenga murazi wanse no kuvura umuntu ahubwo ko woca wirukanwa wewe nyene. Ikindi ko bibaza ibibazo ko umuganga ahaba ariko arakorera bishika nawe akibaza ikibazo c'ahari c'ivyo arimwo, ivyo numva ko bisanzwe. Ndibaza umuganga bariko baratera amabombe baramuzanira ubugwaye, niko mugabo ntareka kwibaza ati aya mabombe ariko aravahe, mbega jeho umutekano wanje uracyarimwo? Ntareka kuvyibaza. Rero ko bimushikira agira ati aba bagwayi banzanira bakampa ivyo twandika ku mafishe, mu nyuma bakambwira ngo bihindure ntusubire kwandika ivyo, n'abagwayi nyabaki, ibi bintu biriko biranyegezwa nibiki? Mbega kuri jeho nyene muri kazoza kanje ibi biriko birakogwa aha ntibizonkorako, nta kibi bizonzanira? Umuganga ni umunyagihugu nk'abandi iyo hageze kubaho mu buzima busanzwe. Rero ko yibaza ibibazo nk'abandi barundi bose birumvikana, mugabo ko akora akazi kiwe mwibanga. Nababwiye ko n'ababiduhaye bavuze bati amafishe ntimuyasohore, nimwiyerekane abo bantu amazina yabo, ivyo bagwaye n'ingene turiko turabavura. Ariko ikibazo kihari mucerekane, ikino gisirikare kiriko gikora ibintu kitanavyemanga, tukabona kidukoresha amakosa ntituzi ivyo arivyo. Ivyo birumvikana ko uwo muganga ategerezwa nawe kwibaza ivyo ariko arakoreramwo ivyo arivyo. Ego. Akabazo gakurikira Pacifique kumbure na Emmanuel araheza akishure na kabazo kajanye n'amagorwa muvuga ko ari mu gisirikare cy'u Burundi. Ayo magorwa muvuga nayahe? Ivyo bidoga nibiki? Mbega hidoga bari mu gihugu canke abari muri Kongo? Kuki byitwa ko ari amagorwa? Mbega umusirikare aragira amagorwa nawe yateza guhagarara rugabo akagwanira igihugu? Bigenda gute? Akabazo ka kabiri na akabazo mwariko muravuga kuri ico nyene kijanye abavuga ko buba araba FDLR. Mbega hari amakuru mashasha mufise kiretse ayo mwavuze abantu bashobora kuba baragiye bakumva ururimi bavuga, iyo migendanire muvuga baba bafitaniye n'ingabo z'igihugu? Hari ivyemezo mufise ko vyabandanije ari bishasha canke ni ivyo vyo kuvuzwa gusa? Hanyuma nimba biruko nizahe inkurikizi ku mutekano w'ibihugu bihurikiye mu karere k'ibiyaga binini? Utubazo mutwishura mwese Pacifique murashobora gutangura. Ego urakoze. N'ubu n'utubazo dukomeye cyane, nivyashika ugasanga mpejeje kwishura hariho ico ntaciye ko muze kunyibutsa. Tuvuze amagorwa y'abasirikare, na amagorwa abo nyene bivugira. Nivyo umusirikare arashobora kugira amagorwa. Amagorwa y'umusirikare kenshi ava
ku barongozi babi. Iyo umusirikare buriya uko bakoze, abasirikare bakoze bafata abatwara nk'abavyeyi. Ni bahakwa kuba ku rugero rwa kurya umwana mu rugo afata ko se amukingiye, yitwararika ivy'ingene abaho vyose, hanyuma akamutuma ivyo akora, akabikora nimba murungika kw'ishuri akaba azi ko yiga, mugabo atashe akaba azi ko muhira ashika afungura, akaba azi ko mu kuja kw'ishuri uniforme bayimuhaye, akaba azi ko kaye akenewe bayamuhaye, ibikoresho vyose vy'ishuri, amafaranga y'ishuri yose yarishwe n'umuvyeyi. Umusirikare nawe abaho gutyo, afise ibanga rikomeye ryo gukingira igihugu, mugabo ca gihugu naco kikamwemerera ko kizomukingira, ko kizomwambika, ko kizomutunga, ko kizomuhemba, kikamutungira abiwe, ko bishitse akagwa mu mabanga bamutuma, ko igisirikare kizomushingurana iteka kandi kigasigara kiramurabira abiwe. Igihugu kimwemerera ko kizokwama kimuha iteka ibihe vyose, nk'umurundi adasanzwe yitangira igihugu. Aba yarahiye kuzokingira igihugu. Umusirikare hariho aho bigera bigatangura kumugora, iyo abonye ko nk'ibikorwa arungitswemwo bimuha kwibaza ko akiriko agwanira inyungu z'igihugu nyene, nuko ivyo yarungitswemwo vyoba ari bindi. Ubundi muri wa mutima wuko afata abamutwara nk'abavyeyi, ico kibazo ntikiza. Ubundi umusirikare arungitswe mu gikorwa agenda uko babimutegetse akabikora, kubera ko azi ko ba bavyeyi babona ineza y'igihugu. Mugabo iyo bishitse nawe akisanga ivyo bamurungitsemwo bitanguye kumutera ikibazo, burya amagorwa yiwe nyene naho ahera, iyo bishika akabanza kwibaza ivyo arimwo ivyo arivyo. Muribuka bakija muri Kongo, batanguye bagenda bambitswe umwambaro w'igisoda ca Kongo, ibendera rya Kongo, bakagenda ata bigwanisho bafise, ngo nimugende inkoho muzozironkerayo. Bashikayo bamwe bakaronka inkoho bagasanga ntizikora, baja ku rugamba bakagenda kugwanira hamwe, nabo turiko turavuga baba ba FDLR, ahandi abo bitwa ba Wazalendo, hariko haratangwa amakomanduma, bakumva hamwe indimi ziriko zirakoreshwa ntibanazitahuye, bagera ku rugamba bagasanga abo bajanye bahunze, kumwe bavuga ngo roprimo vy'igisirikare, batabanje bo kubabwira, bakisanga basigaye barawota bonyene. Muribuka ahandi basanga basize inyuma nk'abo ba Wazalendo canke abasoda ba Kongo, babafatira nk'agatumba, mwebwe nimuhagarare harya n'inkoho zikomeye za arme d'appui, mubandanye musatira uwo tugwana, natwe dutere tuja imbere. Baje imbere mu nyuma bagasanga umwe basize inyuma ariko arabakingira yabataye, n'inkoho yazitaye, umwe bariko baragwana niwe yagarutse arafata vya bigwanisho. Umusirikare w'u Burundi yagira ngo agarutse hamwe yasize bagenzi, bagasanga ahubwo hafashwe n'uwo bariko baragwana. Abasirikare batari bake b'u Burundi barahahonera gutyo. Ayo n'amagorwa azwi baboneye ku rugamba. Ayandi magorwa bahaboneye mu ntango, muribuka ko n'ivyo n'ayo mafaranga bitwa ko bahabwa twari udufaranga tw'ubusa, babaha amadolari 50, nayo bikagorana ko bayaronka, bakayabiba, ibifungurwa bakavyibwa, bakabura ico bafungura. Ico gihe muriho nyene bagumye basemerera, uko twabishira habona niko mu gisirikare baza barahindura, bakaca badugiriza nk'utwo dufaranga bariko barabaha, hakaba ikintu kiza kirahinduka kubera ko tubivuze ko. Noneho mu nyuma uwatwara abasirikare bose bari muri Kongo, uyu generale batazira Muzinga Eri Ndizigiye, ahava atanga itegeko ryo kwaka abasirikare b'u Burundi bose amatelefone, kubera ko baguma bashira habona akarenganyo bariko barakorerwa ku rugamba. Ayo niyo magorwa ya mbere bahereyeko. Noneho batangura ivyo gupfirayo, bapfirayo bamwe bakabatayo, imiryango yabo ntibwirwe ko bapfuye, ko ababo bapfuye, abagwayi bakagira ingorane, abatabarutse ku rugamba aho vyari bikomeye bakaca barungikwa mu Burundi, bamwe bagashika bapfungwa, bamwe mu ntwazangabo ku rugamba bakikekwa, ati wewe haje wawe batsinzwe muri kompanyi kubera ko wewe uteza kuba uha amakuru aba M23, ugusanga azize gusa ko ari umututsi. Rimwe na rimwe ugasanga nk'uwategetse Ropri yari umuhutu yavuye muri CNDD-FDD, umwe mukuru yaza kuvuga ati burya vyakozwe n'icegera canje, bagituma ko mu Burundi akavuga ati n'uyo ingo mwese muce mupfungwa, kuko ntibemera ko amakosa yoja ku mu ex-FDD. Ayo n'amagorwa babayemwo abasirikare.
haza gutsindwa guhera muri Nord Kivu baramanuka Sud Kivu muribuka bafata ikiyaya ca Rusizi, noneho ingwano rero iherutse ibereye mu Minembwe. Iyo mu Minembwe niyo amagorwa yabo akomeye ariko aravugirwa. Mu Minembwe nsubiremwo ko twaramaze kubivuga mbere nk'uwibutsa gusa, ingwano zarabaye cyane mu kwezi kwa gatanu ngira no mu kwa gatandatu ziramera nk'izicureshe. Mu kwezi kw'indwi hamwe tubonye berekanye mu Burundi ngo ibigwanisho bidasanzwe bafise, ngo ingabo zidasanzwe force spéciale basigaye bafise, niho bukeye ibara risa n'iryaciye rigwa ku basoda b'u Burundi. Izo ngabo zidasanzwe zirungitswe zaragiye kugwana ngo nk'imisi nk'ibiri, zivayo ziruka zishika zurizwa n'ubwato zirahunga. Abandi basirikare nabo nyene bavayo biruka, yaba Minembwe yaba hitwa Point Zero, hose bavayo bahunga biruka baruhukira Baraka, kiretse ko abandi basirikare basanzwe bo baciye baguma Baraka, bamwe bitwa force spéciale baca barahunga. Ari naho mbere bamwe mu basirikare bandika bati twebwe vyaratuyobeye, batuzaniye ingabo zitwa ngo nizo zikomeye, ariko nizo zahunze ubwa mbere zica ziranahungishwa, none twebwe dutegekwa Pacifique ngo mu ntunge gusubiramo. ndabaciremwo Pacifique, umuntu ariko arumviriza muriko muravuga ko abasoda b'abarundi bahunga, abasoda b'abarundi birutse, tuhora twumva i Bujumbura umuvugizi w'igisirikare General Baratuza ariko aravuga ko igisirikare gifise ingabo zikomeye n'abandi begera ubutegetsi, wumva bahaya igisirikare cy'u Burundi. Ntawava avuga ati Pacifique nukuri Sumurundi aranka igihugu aranka ingabo z'u Burundi, ubundi ntiyokwamye abakura ko agashambara avuga intege nke bafise, yokwamye ahubwo avuga ko ari abantu bakomeye bazi intambara. Kuja kubesha uba uri gufasha ahubwo umwansi w'igisirikare, kuko abasirikare ubu nibo bavuga ivyo. Jewe nta na kimwe noshobora kumenya abasirikare bo nyene batakimpaye, ntavyo noshobora kumenya. Sinoshobora kumenya ubwo buzima barimwo uko bumeze. Ubu rero nibo bivugira aho bari bati twebwe twavuyeyo twiruka, mbere bakivayo bati n'amaposition atari yafashwe na M23 atanatewe twarayataye yose turiruka. Hanyuma bamaze gushika Baraka bababwira bati oya gerageza musubire basi kuri aya maposition, twigwaneho na M23 bataje gufata. Ariko kugira ngo nayo bayemere kuyasubira ko yo bari bataye atanatewe, bavuga bati harinze kuza kubemerera ko batazosubira kubarungika kugwana, ngo badashoboye gukorora ngo drone, hari drone bavuga ngo ibabangamiye ku rugero bagira bati naho mwogira gute iyo drone ikihari twe ntituzosubira kwemera kuja kugwana. Mu mvugo yabo bavuga ngo CH4 iyo drone ngo niko yitwa, bati iyo drone irababangamiye gose, aho bari hose ibatera uko ishatse, atabasigara nabi bayaretse tibahunze M23 kenshi nabareka bahunze kareka bakagenda. Atari kubundi yavuga ati ngaha uwo hava n'uw'Imana izoba yaharuye gusuravye ibintu tuba turiko turabamwe. Ati abantu batera ukabona abantu 40 barapfiriye rimwe. Tiyo Minembwe ntushobora kuvuga ibitigiri by'abantu twahaburiye uko bingana, ibiziga twatayeyo tutanatahanye, ntushobora guharura ibintu byatubayeko. Ibigwanisho abo bagwanye bafashe n'ibintu byabateye ubwoba gose. Ati uyu munsi umuntu atugoye bose bavuga ko ari Colonel Jeconias Nihora imbere uyatwara iyi division nyene yitwa kwigwanira muri Congo. Niwe aguma avuga ngo dutegerezwa gusubira kugwana, ati kuko tutagwanye haniho hacaza rero ico bagwanira icarico, kuko babwira ngo tutagwanye tuzojustifia gute amafaranga ya Tshisekedi, no kuvuga tuzosigura gute amafaranga twahawe hanyuma tugaturugamba. Vyukuri niho navuze cya kibazo bagira bati turacagwanira igihugu canke tugwanira ibindi bintu, bagwanira inyungu z'amafaranga, abantu ariko baronka amafaranga kandi abasirikare bo batariko barahembwa. Nico kibazo, nico gituma bavuga ati morale yacu yose ubu yaraheze, morale iri hasi cyane ntayo dufise. Hari n'uwambwiye ati ubu tugeze ku rugero abasirikare basa n'abariko baratugumukana, bamwe ukabona basigaye banywe inzoga bakaboregwa, abandi hari abatanguye kwirasa, yavuze uko hari abatanguye kwirasa kubera umwiheburo, babona ibintu turimwo bitagiriye biva niyo bija, bakabona kandi ko n'igihe bonategwa ubuhoho bari ruhande ya Tanganyika batabona n'isaganirizo
iyo rizoca rija ntibabona iyo bazohungira. Baravuga kandi bati mu magorwa nyene twaboneye aho hariho nk'ibataillon ya 29 yari imaze igihe igwanira aho muri Minembwe. Iyo bataillon yari imaze kubura abasirikare barenga 100 kandi hamaze igihe kinini. Niho biyumvira bati reka tubazanire bataillon ya 27 Tafok yahora muri Karemi abariza kubacungura bo baveho. Ati bagishika niho baciye bicwamwo 40 batewe iyo bombe. Ibintu bitubana urudubi. Ati ubu hariho abandi bataillon ya 11 nayo nyene bariko barondera kugombora, ariko abantu baracitse intege ngaha ntiworaba nta kamurari na gato dufise. Urumva abasoda bavuze amagorwa rero nayo umusoda atacumva intambara arimwo yariyo, umusoda abona ko adafise ibigwanisho bijanye n'urugamba bamurungitsemwo, umusirikare abona ko atitwararitswe n'umwe yarita umuvyeyi, ubabona ko ari umudandaza ariko aramugurisha gusa. Umusirikare amaze kuba muri ivyo bintu nta magorwa ariho asombayo umuntu w'umusirikare. Umusirikare amaze kugira ati ninapfa n'abanje bashobora kutazomenya nuko napfuye, igihugu nta teka kizompa mu kunshingura, abanje ntibazosigara barubahirizwa nagiye. Ayo niyo magorwa y'umusirikare. Egome ndabona Alphonse Rugambarara yashyize ku murongo, ntitwaye bwamutore ku kiganiro gitangura. Alphonse Rugambarara, turabaye ikaze mu kiganiro, bane namwe muri kino kiganiro. Murakoze cyane, ngoye gatoyi gushika hano ariko turi kumwe, nta kibazo. Murakoze. Ego ngira ngo twariko turavuga ku bijanye n'abagwanyi bo muri Kongo bariko baravurizwa mu Burundi, bavuzwa n'igisirikare c'u Burundi. Sinzi ko mwagiye muradukurikirana. Abatumire bariko barishura ku kabazo mugenzi Gilbert yaheje kubaza, sinzi ko mwakumvise twabasubiriramwo kugira ngo namwe mbwije ico mushikirije kuri utwo tubazo, hanyuma dutere tubandanya muri kino kiganiro. Mushobora kukansubiriramwo ko nashitse ahejeje gushikiriza ibibazo. Ego byose mushobora kunsubiramo gatoya. Ego Alphonse Rugambara, nibutse yuko muri umuganga ngira mwaravyumvise canke mwoba mwavyumvise canke tubibibutse mu nkuru twavuze y'abariko baravuzwa, abavurizwa ku bitaro vy'abikorera utwabo mu Burundi. Twarumvise uwurongoye ibitaro vyaho bavuga ko bariko baravurizwa, muganga Jean Baptiste Abayeho, ko yasohoye ubutumwa abwira abaganga kubandanya bakoresha akarangamutima k'ubuganga. Ivyo navyo mbega vyari bikwiye ko abanza kubibibutsa kubera iki yabibukije? Hanyuma ntimwibaza nk'umuganga iyo abantu b'abaganga bakora ku bitaro mwene ivyo hakaba hariko haravugwamwo abaje bavuzwa abanyamahanga bifitaniye n'imvo za politike yo mu karere, ko bishobora kubahungabanya mu mwuga wabo nk'abaganga? Ico murakivuga ko iki? Akabazo kandi nari nabajije ngira Pacifique bagiye kukishura, mugabo Emmanuel araza kukishura, canke ngira Pacifique ntiyasubira kuronka ijambo araza kukavuga. Ngira nibutse yuko ababazi nimba mutimutse ndabaheruka muri Kigali mu Rwanda, naho twumvise hari abantu bashinga intahe bavuga ko bahoze ari aba FDLR, ko babandanya bakorana n'ingabo z'u Burundi, mbere yuko no mwigandagurwa rya Kararuza hariho aba FDLR babigizemwo uruhara bakoreshejwe. Mwebwe nk'umuntu akurikirana ibibazo vy'umutekano mu karere, ntimwibaza yuko ibi bintu bivugwa bibandanije uku yuko bishobora kubandanya bihungabanya cyane umutekano no kugira inkurikizi mu karere? Inkurikizi mubona nizahe? Ngira nabajije tubiri, muragerageza mutwishure two tubazo kandi na Emmanuel aza kutwishura. Urakoze cyane. Kubijanye n'ikibazo cy'ubuganga, hano kuri kubitandukanya, kuko abaganga barafise indahiro barahira mu gihe baronse ubuhamya bwo kushobora kuvura, ico bita serment d'Hippocrate, kandi n'urya muganga yarabivuze. Nta burenganzira ufise bwo kubuza ko umuntu avurwa, ategerezwa kuvurwa uwo ari we wese. Turavye mu ngwano zose zabaye, mu izi bita ngo ingwano y'isi yose n'ibindi, ayo mategeko arubahirizwa cyane. Hariyo amategeko y'ingwano harya
niba mutabizi hariho amategeko y'ingwano. Umuntu yakomeretse yasinzikaye ategerezwa kuvuzwa, naho yoba ari mu minwe yanyu, ari umwansi wanyu, icya mbere mukora ni uko mumuvuza. Ibi rero birya umuganga yavuze vyo ku bijanye n'umwuga wiwe n'indahiro yakoze akironka diplome yo gushobora kuvura. Aho rero ku bwanje nibaza no ku baganga bose niko bovuga, kuko nivyo twize, nivyo batwigishije, nivyo twarahiye. Icyo rero ku byerekeye ubuganga ntabwo ari ikibazo namba. Ari mu bitaro byiwe, siwe yagiye kubatora ngo bazane, bazanywe n'abandi ku mvo zabo ari za politike cyangwa iki. Ivyo ntakwiye no kubibaza no kubimenya. Arabonye umuntu asinzikaye ategerezwa kubwira amaserivisi yiwe akashobora gukora icyo ategerezwa gukora. Ibyo rero nibaza ko tutobirindira ko cyane, kuko n'ibintu vyumvikana rwose. Hasi norenganya ujya muganga yakoze ibyo ategerezwa gukora. Ikibazo cya kabiri kijanye n'izi ngwano zihari. Izi ngwano zimaze igihe kinini, niba mushobora kubona kahise ka hafi. Izi ngwano zacu zimaze imyaka myinshi cyane, kuva muri 90 hari ingwano zadutse muri ibi bihugu uko ari bitatu. Iyo umuntu ariko ariga ibijanye na geopolitique arashobora kwibaza ati mbega izi ngwano zaje gute, zivuye hehe? Twosubiramwo na kure, ariko dutangurire kuri 90. Muri 90 murazi ko ari ingwano yatanguye mu Rwanda. Abashaka kubohora u Rwanda baje bava muri Uganda, bari indani mu gihugu. Bavuye muri iyo mihingo kubera ikibazo cya mbere cyo muri 59. Iyo ngwano itanguye mu Burundi harabaye naho nyene amatora. Mwibuke kandi ko ku bijanye na Afrika yose twari mu biringo abakituganza. Ngendi sindi kumwe n'abavuga ko twikukiye burundu, oya. Abakituganza mu mpande zimwe badutegetse kuja muri demokarasi abantu kumure batiteguye. Hariho aho byagenze neza, hariho byagenze nabi, ingwano zigatangura. Nivyo byashitse rero i Burundi aho muri 93. Murazi mwese byabaye muri 93. Baravuga iby'ihonyabwoko, baravuga ibyo gukura ubutegetsi no kwica umukuru w'igihugu. Ingwano rero ikiratangura yo mu Burundi yari ifise ibyo bisana n'ibyo mu Rwanda. Iyo mu Rwanda irambuka imbibe igenda no muri Kongo. Muri Kongo naho ingwano naho nyine kiratangura muri 1996. Ni ukuvuga imyaka itatu, 90, 93, 96. Kuva muri 1996 aka karere kose kari mu ngwano gushika n'ubu. Ayo alliance turiko turavuga, muriko muravuga ngaha, yatanguye muri ico gihe 90, 93, 95. Turabe rero neza ivya geopolitique uko biriko biragenda ubu. Turabona yuko ibihugu byose bya Buraya, Amerika, Aziya, dufashe cyane cyane bafashe ya mbere kugira ngo bashire hamwe abashamiranye muri Kongo.
nabo muri Qatar, hakazamwo mwumvise abarusiya baza mu Burundi. Amakenga ntiyobura ko aka karere kokomeza mu ngwano kandi ikaba ingwano kuko y'isi yose. Ivyo birashoboka. Muri ibi bihe nk'abanyamerika bategetswe kuba bariko barafasha urugendo bihaye bonyene mu gushira hamwe abanyekongo n'u Rwanda na Kongo, ubu basamajwe n'urundi rugamba rukomeye rwose rwo muri Iran. Umenga ivyo byo ngaha bariko baravyihoza gatoya, ariko si n'ukuvyihoza. Dusubire turabe ni Burundi, tuvaniye kuri Lavrov yagize visite Burundi, turashobora kuvuga na vice premier ministre wo mu Bubiligi yaje mu Burundi, kandi amatwi adusumira ababiligi barafasha cyane muri iyi ngwano. Tutibagiye nuko n'abafaransa bigeze gufasha, ntituzi yuko bagifasha n'ubu, baronka irwanisho mu Burundi, kandi Union Européenne yari yarahagaritse imfashanyo ku Burundi. Urumva rero yuko murumva mwese ngaha yuko iki kibazo kiri hakurya y'ibi bihugu bitatu, byatanguriye mu bihugu bitatu, ariko ingorane vy'ukuri nyamukuru tugiye mu mizi yose, je novuga ko ari ingwano ya liberation igikomeza kuva muri 1990 1961 mu Burundi, ibyabaye muri iyo myaka yose hama hariyo ukuboko k'umunyamahanga. Aha niho no vuga nti ayo makenga wavuze mu kibazo cawe arahari n'ukuri arahari. None ikibazo coba gisigaye ni gute twebwe twokwigenza kugira ngo koko izo ngwano ejo n'ejo bundi zohagarara, abarundi abanyekongo abanyarwanda tugasubira kubana neza nk'uko byigeze kuba muri kahise ka hafi. Ni ibyo noshikiriza kuri icyo kibazo cya kabiri. Amakenga arahari, ntitwitege yuko atayahari yuko hazoba baguette magique amahoro akaza. Ibintu abanyamahanga bakeneye muri aka karere ni byinshi. Abarundi abanyekongo n'abanyarwanda nibaza ko tutaramenya neza intere zacu nk'abanyafrika. Tuba dukwiye kumva yuko ahanini ari twebwe dukwiye kwicara hamwe tukumvikana ingene amahoro yogaruka muri aka karere. Niyo nzira nyayo, n'ayahandi ivyo bidashobotse ingwano izokomeza gushikaho abantu bazoteba bagatahura yuko ingwano atakamaro, atari ukwica abantu, atari uguha uburenganzira abanyamahanga kuguma baturya batwicayeko. Nta yindi nzira kuri jewe mbona atari iyo. Murakoze namwe. Emmanuel Ngiramwogira ko namwe mwishura utubazo narimbagije muganga Alphonse Rugambara. Ngo murakoze. Acishura Pacifique, ibuka ko mwari mwatubarije hamwe amagorwa y'abasirikare avugwa guteho abasirikare b'u Burundi baba bafise amagorwa, ahubwo ibyo ariko namwe mubibaza mubizi mutabyirengagije. Abasirikare b'u Burundi mu basirikare bose bo kwisi naho twumva ngo hari intambara hirya no hino, hari ibihugu biriko bigwana intambara, abasirikare bazi cyabajanye kugwana, bazi ko bahagurutse kugira ngo bakingire igihugu cabo. Si cyo kimwe no mu Burundi. Mu Burundi nababwiye nkitangura yuko babashize ku isoko n'urudandazwa. Ikosa ryabaye nuko baberetse inzira yo kubona amafaranga byihuta, nabo bashora umutwe bari wenda yishimiye nyuma za kumva yuko rwari uruhendo amafaranga yose yira basamye nk'abana b'inyoni babuze nyina. Gutuma bamwumva baboga nta mishara, inzara ku rugamba. Ndibuka uru rugamba bakirujamwo
aribo bigitangura vyo kwitwa bari gufatwa neza, ariko twarumva abasirikare bahawe n'isukari kuri gare, amazi bakanywayo mu myonga. Murabona ko muri Kongo kumbure ijwi rya Emmanuel Nderimana ntiriko rirasohoka. Alice mu kwinjira ngira ko ico kibazo tugitorera inyishu, ngira twoba turabaza utundi tubazo abatumire, hanyuma niyagaruka tumwongere ijambo. Go ngira ngo yagize ikibazo ca connection ko ndabona yamanutse, ngira ngo yosubira akadusaba tukamuduza mu nyuma tusubire kubana nawe, hanyuma dutere tuja mu gice ca kabiri ca kino kiganiro. Ariko imbere ko tuja mu gice ca kabiri, nari mfise akabazo nagira mbaze abatumire bose. Uno munsi hariho amakuru acanacanwa ko avugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, avuga ko hariho ubwoba bwinshi bw'ibitero ngo bishobora kuba mu Burundi. Pacifique Ndahazwe, mu makuru mufise, hari makuru muba muyafise, hoba hari ibitero vyimirije ku rubuga rw'intambara muri Kongo, vyifashe gute? Murakoze. Hari akantu gato nagomba banze mperaheza imbere yuko ca ninjiraho. Mu kabazo mwabajije Dr Alphonse Rugambarara, hari akabazo mwamubajije kajanye n'intahe twumvise zivugirwa mu Rwanda, zerekana urufatane ruri hagati y'abatwara Uburundi na FDLR kuva kera. Muganga Rugambarara yavyishuye ko ku rugero runini rwo hejuru cyane rufatiye kuri izi njyane zo mu karere, ari nazo zica zisigura icyo yise amariance, urufatane cyangwa ubucuti bugenda buba hagati y'imigwi itandukanye. Rero aho yariko arasigura ingene mu Burundi habaye byo mu 1993 hakabaho abasendefdd batangura urugamba, ingene baca bafatana nabo mu Rwanda. Rero muri izo ntahe zavuzwe harimwo nk'intwaza ngabo imwe yo mu gipolisi cy'u Rwanda, avuga ingene n'intahe zabaye mu mahuriro bakoze mu minsi heze bise Unity Club. Niho iyi ntwazangabo ivuga yoye ko yari mu gisirikare cy'u Rwanda cya kera, hanyuma igahunga, ikavuga ingene bakoze FDLR, ikanavuga yuko yabaye mu mugwi udasanzwe wa FDLR wari ujejwe iperereza n'ibikorwa bikomeye byo kuja gutera umwansi umusanze ku kibuga ciwe murondera ko n'amakuru. Aravuga ingene rero muri ivyo bihe mu 1994 we nyene yarungitswe mu Burundi, aravuga ko yagiye muri Bujumbura Rirara, aravuga ko yagiye kwigisha aba CNDD-FDD baringira bakira aba FDD sinzi gusa canke CNDD gusa, bagitangura abari waja kubigisha igisirikare, abari waja kubigisha gukora nk'ibi vy'amakompanyi, amapeloton, kubigisha ibintu byose ngene bavyubaka. Arivugira we nyene ko bakoranye nk'igitero cyabaye Iteza. Ico ni igitero abantu bo muri iyo myaka benshi bazi, aho aba CNDD-FDD bateye ihunguriro ry'icayi ry'Iteza, bakica abantu benshi, abatutsi bose bakora muri iryo hinguriro. Ndibuka yuko na Perezida Nkurunziza hari ntahe yigeze kuvuga itabananije ivugwa cyane, aho avuga umwana yoba yamuhungiye ko ico gihe mubona nk'umuvyeyi, yavuga ko yamuhungiye ko yoba mu Imbugita, ko biri mu bintu yagumye abona kenshi niyo aryamye vyamugoye gose ko bimuheramwo. Rero ico gitera abantu baracibuka. Iyi ntwazangabo uyu munsi iri mu gisirikare mu gipolisi cy'u Rwanda yemeza ko yo nyene yabaye muri ico gitero, imaze kwigisha aba CNDD-FDD kubaka umuhari wabo. Mu nyuma araheza arasubira inyuma mu bikorwa vya FDLR, akavuga ingene yagiye gutera u Rwanda. Mu Rwanda ingene yahavuye afatwa n'ingene mu nyuma yahavuye yishikana ahubwo akinjira mu ngabo z'u Rwanda. Nk'iyo ni ntahe yavuzwe yerekana urwo rufatane ko ruriho kuva muri za 1994. Uwundi yatanze intahe nawe nuherutse gufatwa mu bitero, ngira yafatiwe mu bitero vya Goma. We yafashwe yari umukoronere yarakomeye muri FDLR, aravuga ko amaze gufatwa ingene yakiriwe, ingene hari inyigisho bahawe, ingene avuga ko bamuhinduye umuntu mushasha, akaca avuga nawe intahe ziwe zingene FDLR yakorana n'abatwara Burundi. Wewe ni mu gihe cavuga, kuko avuga mu bihe vya 2015 2016, avuga ko igihe bica General
Atanaze Kararuza igihe agandagurwa ko yari i Bujumbura, ko ihoteli yarimwo yari kumwe n'abateguye kugandagura General Atanaze Kararuza. Kavuga ati je niho nari ivyo twabitegura turi kumwe, naravyumva babiteguye turi kumwe. Bara ni ibindi bije ngira kumbure bisigura urwo rufatane ko rusanzwe ruriho, atari urufatane ruvukiye muri iyi ntambara iri kwibera muri Kongo, ko hasanzwe hariho imigenderanire ikomeye cyane hagati y'aba FDLR n'abatwara Uburundi bo muri CNDD-FDD. Muribuka noneho ko tumaze gusigura ngaha kenshi nk'urupfu rwa Ernest Manirumva muri societe civile yari cegera c'umukuru wa RICOM, ko twama twibutsa ko ivyo yariko aratohoza ko vyatumye yicwa ari ibigwanisho vyagurwa n'igipolisi c'u Burundi, ariko ntibishike mu bubiko bw'igipolisi, bikaca birungikirwa aba FDLR muri Kongo. N'urufatane ruriho n'imigenderanire iriho ikomeye cyane kuva kera, si ibintu bishasha bijanye n'iyi ntambara y'uno musi. Ikindi gikomeye turiko turavuga ibi nuko ingwano yo muri Kongo, aha tuvuga amagorwa y'abasirikare, ntihagaze gusa mu kurondera amafaranga. Hariho ikibazo kiri ideologique kuba basangiye ivyumviro bimwe vyo gukumira, vy'urwanko biboneka ko ari ivyo kwanka abatutsi, barabihurira ko ivyo, hanyuma bikaca bihurana rero kandi ko ari n'igihugu gikenye cyane muri kino gihe, gikeneye amafaranga, abategetsi bakeneye amafaranga, bakagira kugwana bahujwe n'ivyo vyumviro bahuriyeko, ariko kandi hakacajamwo ko Burundi bugenda buri sumi kubera bwo bugenda busega muri iyo ntambara. Abategetsi b'u Burundi bagenda basega, bagenda bavuga ati Tshisekedi uraduhangahe. Ubundi yaba vyari kuguherera kuri ideology gusa, bakagenda bangana bose ari abagabo, kumbura abasoda b'u Burundi ntibo baye bafise amagorwa bafise nkayo bafise ubu. Mugabo kuba bajayo mu ngwano batumva, bamwe isa n'izobahama nabo nyene, ku rundi ruhande naho bakagenda mu ntambara bo bitwa ko barusangiye, bo bitwa ko ari nk'abaja biwe. Kica kiba ikibazo ku basoda b'u Burundi, barindira umwe yabagurishije ko azohembwa, amaze guhembwa akagira ica bahebera nabo n'ico asigara nawe, niho haca hava ko umusoda w'u Burundi aguma afashwe nabi cyane mu bijanye n'iyo ntambara, kandi atagaciro afise kuko we ari umugurano muri iyo ntambara. Ku kabazo mumbajije ubu naho, ngira kumbure kansubiriremwo neza sinihende ingene warukavuze. Ego minagize nti hari amakuru atandukanye ariko aca ku mbuga ngurukana bumenyi avuga ko hariho ubwoba ko hashobora kubaho itero mu Burundi. Ayo makuru mwo hari ico mwaba muyazi ko hari inkuru mwaba muyafise ko ibijanye n'intambara uno munsi ku rubuga vyoba vyifashe gute? Urakoze. Mpere kuri ico cyanyuma asa n'uwamaze kukivugako. Ku bijanye n'intambara, abasirikare bariyo bavuga ko muri no misi ata ntambara bariko baragira. Bavuga ko aho bari kuva hafashwe point zero na Minembwe, ko by'ukuri ata rugamba nyene ubu bariko barakora. Bamwe barasubijwe kuri ya position nababwiye M23 na twigwa niho batari bafashe, abasoda bari bahunze atani intambara yahabereye. Abo bamwe barahasubiye, hariho bataillon sinibuka ko ari ya 33 yasa niyari yazimiye itagira yica. Iyo ngira barayiretse abo muri twigwaneho, iyo harashoboye kuguruka ubu nayo nyene iri kumwe n'izindi. Aho bari abasoda bavuga ko badashobora gusubira kugwana na kivuze, kiretse ngo drone ibabangamiye habonetse ubuhinga bwo kuyikorora. Bavuga ati ntimuduhirahire ngo mutubwire kuja kugwana iyo drone mutafise inyishu yayo. Cyo nico uko niko bavuga ko ata morale na ntoyi bafise muri kino gihe, ata mutima wo kuja kugwana na mutoyi bafise. Ati nta ngwano dukeneye gusubiramwo mu gihe muzoba mudafise umuti w'iyo drone yatumye twiruka. Ku kibazo rero kijanye naho no kuvuga ko Uburundi bwoba bugira butegwe, mu minsi heze twarabonye ibintu vyadutse tariki 15 z'ukwindwi, aho mu butegetsi hadutse ubwoba bwinshi, bonyene barakwiza ibihuha ko Uburundi butegwa ngo tariki 15. Iyo babivanye nahonze, hanyuma mu gihugu hari ibimenyetso vyerekana ko ico gihuha bakigenderako, kubera ko turiko turaraba nk'abantu bariko barafatwa muri no misi, ibintu vyo kunyuruza abantu vyafashe umurindi udasanzwe, bigakomera mu bice vya Cibitoke, biriya bice bisa n'ivyegeranye na Kongo. Turabona abantu benshi banyuruzwa,
mbere ikinatangaje kurusha tukabona ubu mu banyuruzwa hajyamwo n'abakozi b'iperereza ry'u Burundi. Ico kiriko kiradutangaza ntituramenya ico bisigura impamvu bariko baranyuruza n'abantu babo bamwe no kwicwa bakicwa. Ku makuru dufise hari abamaze kwicwa mu bakozi b'iperereza ry'u Burundi. Ikindi kiboneka nyene ko hari ubwo bwoba ni imikwabu idasanzwe iriko iraba. Nk'ejo mw'ijoro hari inkuru muri Fokode twashize ahabona ingene nk'amapikipiki yariko arafatwa ku bwinshi cane mu Kinama. Rero ubu buri joro baraduka ukabona ahantu baratangiriye barahagaritse imiduga ikamara nk'amasaha abiri irindiriye gushobora kuhava ku kiraro ca Ntahangwa, ahandi ugasanga bagize ahandi. Iyo bene ivyo babikoze biba vyerekana rero ubwo bwoba buba buhari. Mwarabonye mu minsi iheze mu gisagara hagati ca Bujumbura baduka bagafata abasore bose ngo bariko bafata abantu badafise akazi. Mwibuka yuko batabawe nuko bagiye basanga bafashe n'umwana w'umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Ivyo vyose biba vyerekana ubwoba muri ico gihe. Hari ibindi bimaze imisi bibera Ikobero, nka hirya y'ejo imiduga barayibujije kujabuka umunsi wose urahera ngo hari ivyo bateza kubanza kuraba. Hari igihe bavuze ko n'imiduga bakeka ko yoba iva mu Rwanda yari ifise ikibazo cyo gushobora kwinjira mu Burundi, no kuvuga imodoka ivuye mu Rwanda ikaca muri Tanzania ikaciza kwinjirira Kobero. Vyaraboneka ko hirya y'ejo iyo miduga yari ifise ikibazo gikomeye, bica vyerekana ko hariho ubwoba aho hantu. Twaravuze nk'abantu baherutse kunyuririzwa rimwe bashika 10 Ingozi. Abo bari abanyagitega bagiye kwijabukira, hari uwo batumye ko kubaha akazi mu Buganda, ariko mu Burundi ibyo babibonye baca bafata ko abo ari abagiye kwinjira ngo mu mihari y'abagwanyi. Amakuru dufise avuga ko nk'abo bantu bose bashobora kuba baciye bicwa, kandi bakicwa n'abatwara imbonerakure n'umugambwe CNDD-FDD muri komine Rumonge, bambaye komine Ngozi. Donc hariho ubwa mbere ikintu kiboneka kiri mu gihugu c'ubwoba. Ubutegetsi buracunze rwose, abantu buraboneka ko buri sur les gardes, buraboneka ko bumeze magabo, ko hari ikintu kibuteye ubwoba. Aho mpereye ku bintu biriko biraboneka mu gihugu uyu mwanya vyerekana ko hari ikintu umengo barikeka. Ku rundi ruhande mu kiganiro kindi ngira nico nyene c'itariki 12 iki kibazo cyaragarutse, hari umuntu yakimbajije, ndababwira ko raporo y'aba expert ba ONU, y'abahinga ba ONU ku kibazo ca Kongo iheruka gusohoka, yo yivuga ko umuhari Red Tabara wasubiye gukomera, kandi ko uwo muhari uriko wegereza ku mbibe z'u Burundi. Bavuze Red Tabara, bavuga na FNL yanze abampema, ko iyo mihari babona ko yakomeye kandi iriko yegereza ku rubibe rw'u Burundi. Narongeye ndababwira amakuru nakuye mu gisirikare, narabagije nti mu gisirikare ho bafise amakuru ameze gute? N'ubu nabandanije kubibaza, bo bavuga ko amakuru bafise nabo nyene ngo abereka ko Burundi bushobora gutegwa umwanya uwo ari wo wose. Bakavuga amakuru ya nyuma bavuga ko bafise, bavuga ko ngo bafise amakuru ababwira ko abagwanyi ba Red Tabara ngo bari hafi cyane y'urubibe. Baranatomora bakavuga ngo ahitwa Sange ngo bafise ko ariyo boba bari, ntavyo nzi ko ari vyo, mugabo ari n'amakuru ava mu gisirikare bo bemeza ko bafise amakuru yemeza ko bariko baregera. Ikindi nabagije nk'abo basirikare bari muri za mine bahora bagwana muri Minembwe, hari ikindi nabagije kivugwa cyane, hagize nti ubu bwoba mbona buri mu CNDD-FDD inyuma yo gutsindwa muri Minembwe kuba kuri ko kuva kuki? Hari ubwoba bafise ntigeze mbona igihe hafatwa Goma, ntigeze numva igihe hafatwa Bukavu, gatoyi twarababonanye igihe hafatwa Uvira. Yafatwa Uvira hariho abahatswe no guhunga bavuga bati karabaye natwe haturagiye. Mugabo Minembwe ifashwe, hari abo twivuganiye bavuga ko bari no mu bakomeye mu vy'imbonerakure no mu iperereza, bavuga bati ubwoba buratwishe twese ngaha inyuma ya Minembwe. Sambaza abasirikare, ni iki kidasanzwe mwabonye mu Minembwe gituma CNDD-FDD uyu munsi bafise ubwoba? Bo bagize bati buriya mu Minembwe hari ikindi gishasha twahabonye, nuko mu bo twagwanye bishoboka ko harimwo abarundi benshi. Ko niko bavuga abasirikare, bwati mu bantu twagwanye kandi bari bakomeye, twavyiboneye, twarabonye ko bishoboka ko twagwanye n'abantu bashobora kuba bari abarundi. Ivyo vyose rero nivyo biriko biravyara kwabo bategetsi b'u Burundi uyu munsi bari mu bwoba.
kandi by'ukuri baraburimwo uvuganye n'abantu barakubwira bati hariho ubwoba budasanzwe buri mu bategetsi bw'u Burundi uyu Pacifique munsi ntazwe kuri nivyo ico noshobora tukiri kuvuga aho nyene kuri ico c'ubwoba bwo gutegwa inyuma yaho point zero ifatiwe hariho ayandi makuru avuga ko uwo mugwi M23 woba uri kuratera uja za Baraka kandi bakabona ko bafashe igisagara ca Baraka Burundi bushobora kugira ingorane zikomeye ivyo vyo ntimwibaza ko vyoba birimwo mu bituma ubwo bwoba buba bwinshi ico sindakizi neza mu maraporo yose urumva ahari ntaco mfise kibitomora gutya ariko iyo aba expert bawe irabivugamwo ko Baraka na Fizi zishobora gufatwa ivyo barabivuga ariko ko ariyo ntumbero yo bihari mu minsi ya vuba ntavyo mfise n'abandi ntibarabivuga muri ico gihe abantu batarabivuga baba bariko baragwana si twebwe tuheza ngo tubibavugira ataho tufise dufatira mugabo ubwoba buriho nababwiye ko n'abasirikare b'u Burundi bahungiye Baraka kandi bo nyene ko bivugira bati tugaterwa Baraka igafatwa tuzoba tugowe ntitugira isaganirizo hirya yacu hazoba hari Tanganyika tuzoba dufise uko duhunga nk'uko twahora twiruka tuva mu misozi tukiruka tugahunga tuzobura iyo tuja ikindi bavuga nuko Baraka ifashwe bizoba bigoye gose ko Burundi busubira kugwana muri Kongo kubera ko inzira zose zijanye n'ingene abasirikare bashigwa ivyo ibikoresho ingene baronka ingene bo nyene bajana abandi biyongera canke bakurayo abakomeretse n'abapfuye ati izo nzira zizoba zugawe kuko twakoresha ikiyaga ca Tanganyika twagenda n'ubwato ibintu byose dukoresha biza n'ubwato rero Baraka ifashwe hariho ingwani ikomeye izociba ufashe point zero Baraka hari inzira nyinshi zizoba zugaye zo muri ivyo bice abarundi bari bakoresha ayo niyo makuru nshobora kuvuga ubundi amakuru y'imihari igwana ntayo mfise sinshobora kuvuga ngo mbega koko Red Tabara bigomba itere mbega umuhari wundi wari wundi ugira utere ivyo ntimuze kubibaza jewe amakuru y'imihari ntayo mfise murakoze Pacifique nazo reka tugaruke kuri Emmanuel Ndereyimana ndabona yagarutse ku murongo yari ko arishura ku kabazo kagenzanje Gilbert yari yamubajije ngira ngo yotagira ko mukishura kuri iki kijanye n'ubwoba bw'ibitero bishobora kuba ku Burundi bumaze imisi buvugwa ku mbuga ngurukanabumenyi haje mubizi ko mubona amakuru afise ifatiro Emmanuel Ndereyimana murakoze gusa sinamenye byacitse ngezehe mbwira ariko ndishura Gilbert ku kabazo karaho nariko ndavuga ivy'amagorwa y'abasirikare sinzi ko nabihejeje ngiye gutandukira imigenderanire y'aba FDLR n'u Burundi ko hari abagitekera nabibabwiye mu ncamake twarabivuze kenshi ni bafitaniye amasezerano mudufashe gucinyiza abatavugwa rumwe natwe donc CNDD-FDD ivuga kwica kugira iki nibo babibigishije FDLR yigishije cane aba CNDD-FDD murazi byahereye mu maformation inyigisho zahereye za Kiribahondesi nivyo bariko barabigisha ati natwe tuzobafasha gutaha mufata u Rwanda iyo niyo kontra bafitaniye kuva kera naho byabananiye murazi ko kenshi bagerageje ibyo bagerageza baciye mu kibira ariko bigahera bose bahaguye bakaburayo bacira nayo bamira bagaca bavuga mu ncamake gusa ngo twakubiswe n'inkuba nivyo urumva ibyo bariko barafashanya byose biguma bigwizwa n'ubusa ntihaze hagira uwibesha rero ngo FDLR ntibari Burundi barahari bakorerayo amanama bavurirwayo basangiye ugupfa n'ugukira na CNDD-FDD hanyuma ivyo by'amakuru yuko hoba hariho abashaka gutera Burundi biravugwa ariko ntihagire umuntu akwereka by'ukuri igihari jenshi ndabifata ko ari muri rwa rukurikirane rwa CNDD-FDD bakoranye n'iperereza rwo gusuka icuka mu banyagihugu ngo barabe ingene abanyagihugu bovyifatamwo ariko hakaca bugurura akadirisha gato kagerageza kukwereka ko hari ico biteze
naho batavuga neza uzoja kubatera. Ejo bundi aho hasohokeye itangazo ryari ryashirahamwe ritanga igitoro Sopebu, bakavuga bati tuzosubira guha igitoro abanyagihugu mu kwezi k'umunani. Amakuru twaronse nuko hari haraye habaye inama y'abakuru ba gisirikare n'umugambwe CNDD-FDD, baravuga bati uko biri kose turabona umurindi M23 iriko iramanukana ko za Fizi, Baraka, bazoza baserukire za Kalemi, Uvira, kuko abasirikare b'u Burundi, Wazalendo, FRDC n'interahamwe ariwe FDLR bariko bakubitwa ku bwinshi, bapfa ku bwinshi, babasunika nk'uriko arakomanga ubunyabobo. Inzira bazoba basigaranye niyo guca, kuko bamaze gukata inzira ya Tanganyika abarundi batakishobora kujabuka. Inzira izoba isigaye imwe ni ya Kavimvira, Uvira, Kavimvira, Gatumba, Bujumbura. Urumva rero nibo bavuga bati kw'igitoro cabuze gikeyi gihari, igisirikare kizoba kigikeneye. Genda rero abanyagihugu mubihoze mubikira igisoda igitoro. Weca acasimbira ku matangazo, urabona n'umusivile baramubwira bati ivyo wakoze n'ishano, nawe yiruka rero yamaze gusesa kuvuga ngo ndiko ndabeshuza iyo nkuru siyo, barashikuza ibiki n'ibiki. Nuko rero amakuru ameze, abazotera Burundi kugeza ubu naho Burundi buvuga bati tugiye gutegwa, ntibaratanga ama identite yabo ngo bavuge bati ni naka na naka. Gusa kugeza uno munsi tuzi ko bafitaniye ikibazo na M23, kandi M23 niyamara kugera muri Uvira, Ndayishimiye yama yikanuza amaso, azi ngo Amerika izosubira ibwire M23 ngo subira inyuma ibirometero bingana ubu Trump afise ibibazo vyiwe bimurengeye na Iran, ahubwo n'abarazinga kuko ibyo yagiye, kuko mu ncamake bavuga bati iyo ugiye kwimporta ikintu haraba livraison, donc tu fais l'importation et la livraison. Iyo ugiye kugura ikintu bategerezwa kukikurungikira. Yagiye rero kurondera ingwano. Aha rero yumva bariko baramanuka baza bagiye kugera za Kalemi, buca bashika za Uvira, afise umucece atangura kuvyitirira abo yiyumvira bose yibaza ko bomutera, ariko uwo yagiye gusotora muri Kongo ariko aramanuka, kandi niyashika ku mupaka ashobora kudahagarara aho kubera kijya kibuga c'indege ca Bujumbura ariho haca ibigwanisho vyose bija gutera M23 muri Kongo. Ejo bundi yarashatse kwereka abarundi nk'uko umengo afise igisirikare gikomeye, abarundi ntibagira impungenge, bazana inite yo muri Ibu yo mu basirikare ba Kongo, badefira itariki imwe yo kwindwi i Burundi. Nta kimenyetso na kimwe ca Republika y'u Burundi bari bambaye n'ibitambara bibafuka mu maso kugira ngo tubabone ingene bisiga za Sepsonambi. Uraza abasirikare ba Kongo ko bisiga ibintu byose kugira bitukuze, bagerageza kubakamufura ko bashoboye kwose, ariko bavugizi nyene ba gisirikare bagaca batangura kuvuga ngo murabona uno munsi dufise abakomando bari hejuru y'abakomando, kandi atari byo, kuko bukeye bace babapakira amakamyo, bavugira ingara n'igifaransa, babapakiye amakamyo babatwara ku rugamba, ariko imana zabo nta mana zabo bari bafise uwo munsi, kuko ntibashitse kuri ligne de front. Ikamyo zari zibatwaye zakubitiwe mu nzira, nta nuko bari inkuru yashitseyo. Nivyo rero no babwira kuri ivyo byo kwikeka, bikeka ni hamwe nyene kuko minduru azi amafuti yakoze abura aho yambambira. Uwo tuzi kugeza ubu bagiye gusotora ashobora kubatera umwanya wari wo wose kugira ngo azibire ahava ibija kumutera ni M23.
Ego. Murakoze. Muganga Alphonse Rugambara mu kanya tuce dutandukira igice cya kabiri umwanya uriko uradusiga sinzi ko hari ico mufise mwongera ko mu kanya Pacifique yavuze amakuru afise afatiye ku cegeranyo abahinga ba ONU mu kanya kandi Emmanuel Ndereimana nawe aravuze ico afatira ko mu gusigura ubwoba bwaba buri mu gihugu mbega namwe mufatira kuki ayo makenga avugwa arahari hari amakuru mufise numvise mu kwishura kenshi mushimikira ku bijyanye n'imigenderanire mpuzamakungu. Urakoze cyane hari icyo mfise nongera ko gatoyi kuri ayo makenga kuko si amakenga y'ubu ni ukwibutsa gusa aho mbona yatanguriye kuko harigeze kuba gushaka gusubiza hamwe imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Harabaye amavizita atandukanye kuri w'ibihugu barabonana abakomeye barabonana hanyuma haba ikintu cyahindutse mu Burundi baca barahagarika uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi agira visite muri Congo niho haciye haba imigenderanire ikomeye hagati ya Congo n'u Burundi. Aranavuga no muri ayo mavizite yagize hariya yuko azofasha urwaruka mu Rwanda kugira ngo bakureho ubutegetsi buhari. Mwibuke ko hari igihe yigeze guhamagara abadiplomate bari Burundi baserukira ibihugu, niho yatanguye kuvuga yuko azi neza yuko u Rwanda rugiye kumutera. Sinzi ko mwubika iyo episode yahabaye yaravuze cyane ku marezo sosiyo n'ibindi, ubona ko no muri expression yiwe yerekana ko koko afite ubwoba. Ivyo rero ku bwanje ntibyahagaze kuko naho ingwano zakomeje muri Congo, uko byagiye biragenda kose ntibashoboye gushika ku byo bifuza, bibaza yuko bagiye guheza ingwano ya hariya bigaca bihera, ariko ingwano yashatse nk'uko Pacifique yabivuze imugarukako, ubwoba noneho buca buraba babwizwa na 2 na 3. Narigeze gushikiriza ikiganiro muri station TV yo ngaha, ico kibazo barakimbaza ndabwira nti erega iyo utanguye ingwano ukaba ufise abantu wirukanye mu gihugu kandi ari abanyagihugu bawe, bitebe bitebuke abo bantu bazoshaka gutaha. Ivyo ni amanalize politike yose mw'isi yose niko bimeze, nivyo rero exception ngaha mu Burundi wacu. Rero ndasubiyemo kandi ndabivuge, agira ubwoba atagira ubwoba, bitebe bitebuke abarundi birukanywe bababaye n'abari mu gihugu bababaye barifuza yuko iyo ntwaro ihangwa. Ubwoba rero ntibworeka kuhaba. Icya kabiri nagira nyaruke ko bimwe mwavuga byo mu giperereza berekana ko koko hari ubwoba. Hariho amavideo nagira mvuge ko kuko yaramvuze jewe Alphonse Rugambara biranantanga bavuga ibyo byatanguye mu kwezi kwa 4 k'uwo mwaka, niyo iyi video ya mbere yasohoka ivugwa imigwi itandukanye, barashirako n'abasirikare muri abo bavuze bose nije nari umusivile sinzi gituma bashizemo. Abasirikare bahari harimo mwavuze FLN
Nyazabampema n'abandi. Harongera kandi haraba iyindi video muri iyi minsi iheze, naho nyene barasubira kunshiramwo hari abasoda abasivile nta numwe yari ahari. Murumva rero yuko koko ubwo bwoba burahari. None umuntu yokwibaza ati none ubwo bwoba buhari, ibivugwa ari kuri leta bara canke ku yindi migwi bitahari? Ivyo nkuko nabivuze muri ico kiganiro, bitebe bitebuke, nivyo wabitangaje yuko hoba hari icoshoboka muri aka karere. Twavuze ibijanye na geopolitique, twavuze ibitari bike, ni ukuvuga ko benshi biteze yuko haba ingwano mu Burundi. Amasinyo yose arabyerekana. Rero nabivuze na kare, nitubyitege. Ayo ma video asohokana yerekana ubwoba no gushaka guperereza nyene kugira ngo babone bamenye ivyo bintu ivyo ari byo, vyerekana ko koko ubwoba buhari kandi ku bwanje n'ibisanzwe kandi vyumvikana. Umuntu azi uko ingwano zitangura, uko zihera, ivyo n'ibisanzwe. Nibavyitege rero, bashobora kugira icyumviro cyiza dans la prévention. Nta prévention yonyine ihari, ni kuvuga ati twicare abantu batarakomeza bapfa. Noneho ndibaza yuko ingwano yo muri Kongo niyabananira, nta yindi nzira yabo iyo bisigaye, nta yindi. Niko bimeze. Murakoze cyane.